Okay. It's okay, let them say. Hello lovers wa Pam Channel TV. Murakomeye, murameze neza. Uno munsi ni Anaïs Mugisha aka Sexy Love. Muri kumwe hano ngo dusangire akayi kuno munsi. Muri ready? J'espère bien. Reka rero tugaruke ndababwira ico twabateguriye. Karibu rero kandi ku kayi turi vendredi mbe mwibaza ko nabateguriye iki. Igihe wari kuriyumvira ico kwiga muri kaminuza umuvyeyi wawe yarabigizemo uruhara nk'uyu wanje. Akenshi iyo turiko turiyumvira kuri kazoza kacu kuco twokora kuco tuzokwiga hari abavyeyi bakunda kubigiramwo uruhara. Ushobora kuba ufise impano iyi cankiriya wikundira gucapa ushaka kuba umwubatsi ukaba uri umukobwa umuvyeyi akaca avuga ati oya byiza mbona wo kwiga informatique wo kwiga medicine. Umuvyeyi wawe abigiramo uruhara kubera ko ashobora kuba yarakuboneye izuba akavuga ati nifuza yuko umwana wanje yokurikira ikintu mbona ko comuteza imbere canke ikintu mbona ko azonsubirira ninagira mu zabukuru. None nawe uca wibwira uti aba bavyeyi barasarisha mugabo erega turi muri 2023 nibondeka nkicapira canke nkaja kwiga ico nifuza kubera iki batadutahura. Ni hamwe rero ucusanga abavyeyi n'abana hari ibintu badahuriza ko kucerekeye ico bokora canke ico bokwiga muri kaminuza. Ivyo bibazo vyose nguma ndavyibaza ndi jenyene kubera iki noguma ndavyibaza ndi jenyene. Nico gituma rero natumiye umuhinga yavyigiye akabinonosora yize ivy'inyifato. Mumfashe rero tumwakire hama dushobore kumubaza ivyo bibazo dufise kuvyerekeye novuga ati relation y'abana n'abavyeyi. Siko none karibu cyane mukayi. Murakoze. Murakomeye murameze neza? Yego turashimye. Yego reka tubaho mwanya mwidondore. Amazina yanje nitwa Irakiza Deborah. Nkaba ndi umupsikologe nkuko mwabivuze ni wanonosoye ivy'inyifato n'isanamitima. Nkaba nkorera ngaho i Bujumbura. Mfise cabinet yitwa cabinet Irakiza ikorera muri Rohero. Hama mundi buzima nkaba ndi umukenyezi mfise umugabo umwe n'abana babiri. Murakoze cyane. None byo bari bisanzwe ko umuvyeyi agiramwo uruhara kuco umwana wiwe yo kwiga muri kaminuza canke icazokora muri kazoza. Ariho nk'uwanyandikiye kuri Instagram ambwira ko papa we ariko amusaba ngo yige informatique alors que we washaka kwiga communication. N'uyundi bahitiyemwo ashitse hanze acara yaheba. None mubona vyo bari vyiza ko umuvyeyi ahitiramwo umwana wiwe ico yokwiga canke? Novuga ngo uruhara yogira nugo kugufasha umwana kumenya vyo kuri yuko ivyo bintu ivyo ashaka. Kuko tuvuze uruhara hari abavyeyi benshi baca bumva umengo niwe bakwiye guhitamwo igisata umwana azokwiga, kandi siko vyateza kumera kuko urumva uwo mwana ni wamuhitiramwo si uzoja kumukorera akazi muri kazoza, si uzoja ashobora no kubikora kubera wabimutegetse mu ugasanga ntiyisanzuye. Nuvuga ngo uruhara rw'umuvyeyi rugarukira kugufasha umwana guhitamwo mu gihe uwo mwana atazi neza ico ashaka gukora. Canke mu gihe ivyo umwana ariko arahitamwo umuvyeyi abona yuko vyo mutera ingorane niko novuga. Apana ko vyo babitamu hakazi canke iki mugabo vyo hava bimutera ingorane muri kazoza. Canke ugasanga umuvyeyi arazi yuko umwana iki gisata kanaka umwana ko agitora ko arico kimworohereza mugabo atari co cane novuga ngo afisemwo ubushobozi niko novuga canke ubwenge bwo gukora bwo kwiga muri ico gisata. Mugabo urumva ahanini uruhara rw'umuvyeyi ni guherekeza canke ngo novuga ngo accompagnement mu mwana mu mashwa yiwe mu vyahitamwo vyose umuvyeyi no kumuherekeza no kumushigikira niko novuga. Rero umuvyeyi agiye guhitiramwo umwana kenshi na kenshi haba kugongana hakaba kutumvikana hagati y'umwana n'umuvyeyi ku kijanye n'ico umwana azokora. Kenshi biva ku mpungenge umuvyeyi aba afitiye umwana mugabo umwana nawe aba yumva umengo bariko bamushira mu gasho. Rero uko kugongana niho kuva. None uko kugongana bica bihera bigenze gute?
novuga ngo kenshi na kenshi urumva harabaho ikintu cyo gutakaza umwete canke ubwira mu gikorwa ukora canke mu mashuri uri kuriga wumva kuri uwo mwana yumva umenga ariko yiga ibintu adakunda na gato mugabo kubera ko abavyeyi babimutegetse canke babimushizemwo ku nguvu agapfa kwihatiriza nyene akavuga ati reka ngende mugabo vya bindi vya reka mpfe kugenda no kuvuga ngo nta bwira ashiramwe mu gukora nta mwete ashiramwe mu gukora nta no kubikunda ntabashaka bamwe baca baguma bigwaza akigwaza canke akaronka amanota yandi yo kumenya apana yo kuvuga ngo urabitoye amwe yo kuvuga ati sinza kuyoberwa gusa bisigaye ntacu tubandanye hama umwana kama ariko akora le strict minimum ni hahandi urumva ageze no mu kazi rero cette fois naho umuvyeyi uca muronderera akazi azogakora atagashaka kandi uzosanga novuga ngo umwimbu akura muri ako kazi umukoresha atigera ushima kubera ko ntabikorana umwete ntabikora bikunda ni ibintu akora kubera ashaka kunezereza abandi bantu hama ararongo bikamurambira bimurambiye hacazamwe ya stress professionnel iyo ni yindi ngorane iza guhungabanya amagara yo mu mutwe w'umuntu ugasanga umuntu rimwe birakreya nakabonge birazana kabonge depression ugasanga haje ingorane nyinshi umuntu atari yiteze ikindi gishobora gushika no kuwo mwana ashobora kugera ahantu akayaheba ayo mashuri akabiheba akumva yuko kazoza kiba gahagaritse kubera ko hari abantu bashaka yuko agira kazoza bacafye bamuteguriye nawe kumva umengo nta kibanza afise muri ivyo bintu nta ruhara rwiwe na rumwe abona muri iryo terambere ryiwe ko baravuga avuga ati ba nibagendere bavyige bonyene agaca biheba numva yishe kazoza kiwe kandi yararongo ntazo kwigera basatisfait yicari ni hahandi zo wari umuntu atikunda ivyo byose mumva n'ivya bindi bizana ya depression bizana za ngwara zo mu mutwe ugasanga umuntu ubundi munsi bumvise ngo yiyahuye bagacavuga ngo ntibazi impamvu yiyahuye kumbe ni ibintu vyagiye biruzura mu mutwe w'umuntu ni umubabaro no kumva yijiriwe kumva adakunzwe vyagiye biraza hamaragira ahantu yumva biramuremereye yumva umengo gupfa yo bari inyungu. Okay, none ni gute umuvyeyi yotahura yuko apart kumwumvisha umwana ategeza gutora ico yifuza wenyene kuko kenshi tukunda gutora ico tubona kituryoheye canke ico tubona ko muri kazoza kizotunezereza abari passionné n'ikintu ugasanga umuvyeyi avuze ati oya ico ntibikenewe genda hanye ni gute none umuvyeyi ngaho yo gitahura aho novuga ngo twomera nk'abasubira inyuma kenshi ivyo bibazo bikunda kuza ivyo bijanye no guhitamo igisata bikunda kuza wanashaka muri secondaire mu mashuri yisumbuye ugasanga hariho section canke igisata nyene nkuko twivuga umwana ashaka kujamwe umwana akabashaka nk'ibiharuro mugabo ugasanga umuvyeyi nawe amubwiye ati wewe ja mu ndome kubera ko ibiharuro nta nivyo tora cane canke iki mugabo umwana akaba yanka kuboroka tufate akabazi ko mu ndome ni nukuboroka kuva ku wa mbere ushika kuwundi wa mbere akavuga ati reka nigire hariya nza gufata amaformule hama nkore hama ntahe mugabo umuvyeyi akavuga ati jaha kubera niho ushobora uri novuga ngo urashoboye cyane kwandika urashoboye kwiyumvira ukandika ibyo wimviriye comprehension urayishoboye rero ingorane ikunda kuba rero muri ico gihe tukiri muri secondaire tutaraja muri kaminuza nuko bihurirana n'imyaka umwana bari mu myaka y'ubuyabaga novuga adolescence kenshi adolescence birimwo ubwoko butatu bw'abadolescent niko novuga harimwo abambere abayabaga bigunze atavugana n'ikintu na kimwe n'umuvyeyi adashaka kuvugisha umuntu numwe aguma mu kantu kiwe nyene novuga ngo wa mwana aguma mu cumba atavugisha abantu abari bo bose hakaba abandi bayabaga abari mugumutse adashaka ikintu na kimwe citegeko kiza kivuye ku muvyeyi hagaca haba rero n'indi kategori novuga ngo yabayabaga novuga ngo batifitiye icizere batazi ico bashaka uyo rero atazi ico ashaka ni ngombwa ku muvyeyi amuhitiramwo ni ngombwa ko umuvyeyi amuhitiramwo mugana aho nyene hariho risque yuko azogera ahantu akarambirwa kumva azogera ahantu atore yuko ivyo bamuhitiyemwo atari ivyo yashaka hamarambirwe iciza rero novuga ngo muri ico gihe tukiri muri secondaire umuvyeyi no kumviriza umwana akumviriza novuga ngo baraganira akamusigurira impamvu wewe yumva yohitamwe ico gisata umuvyeyi nawe akamusigurira ati je nibaza yuko wohitamwe ibikubera akamubwira ibintu vyumvikana apana kumubwira ngo yanga urumva ngo je ngo nta mwana wanje ngo yohiga mu ndome par exemple ivyo nta sense bigira niko novuga kuko urumva ubumengo hari ukuntu wagize igicapo kandi ushaka kwigenda uko nyene independamment y'ico umwana ashaka canke ico akunda canke ico ashoboye
mugabo ukamubwira uti je mbona hoja muri ibi kubera ari byo ushoboye ukamusigurira ibintu vyumvikana umwana kumbura ashobora guhindura akavuga ati mugabo ivyo ngiye nivyo reka nje ngaha ku buryo atumva yuko ari ikintu yahatiwemo. Tugiye rero muri kaminuza naho kaminuza yo irumva umwana novuga ngo maze guca ubwenge maze guheza secondaire uri umuntu azi ico ashaka uzi guhitamwo. Kenshi abavyeyi bakunda ku intervenamwo kubera bafise igicapo bihaye cica umwana we azokora nica azoba akumva umengo umwana wanje foko yiga medicine ataravye ngo ibintu by'amasiyansi ngo ntari fort canke ngo ibintu ngo vya biologie na chimie niki akumva umengo nyene ni kubera ko je nzi ko umwana wanje azoza kuba umuganga ifo ko aja muri medicine akabimuhatira atari uko yabishaka. Niho uca usanga hari abantu arize medicine arihejeje aronse diplome aciye aja mu bindi agaja kuba artiste. Urumva umuvyeyi mu mutwe hari ibintu bica bikorogana avuga ati donc nakuri iyo medicine kugira ngo ucuhereza gucapa canke ucuhereza kwandika ibitabo ibintu atanamwe bihuriye nico yize. Mugabo ubundi umwana ofon ushobora gusanga kera ikintu yashaka ari gukurikirana ivyo bintu nyene byo kugira ngo azogera ahantu yandika ibitabo par exemple canke azogera ahantu aba umucafyi rurangiranwa acapa amatablo atandukanye ushobora kugurisha hanze tuvuze hanze twumve hanze y'u Burundi hariho ibihugu byinshi bitanguye gushira imbere amashuri ari centre ku matala y'umwana. Hariho biga kuririmba, hariho biga gutamba, hariho biga gucapa kubera ko bo muri ivyo bihugu kumbuye gutamba bishobora kumuzanira kumutunga gukina umupira bigashobora kumutunga gucapa bigashobora kumutunga kuririmba bigashobora kumutunga. Mugabo ngaha kubera ko hariho aho tutaragera nayo mashuri ataranaza umuvyeyi yumva umengo urahejeje acara aba faculté ahari ku ma université atandukanye kenshi usanga ari gestion, administration, communication, génie civil, statistique, informatique cane médecine donc la psychologie. Nibaza ko twe tukitangura abantu baturanga nk'abasazi kumva bavuga ati none mutuca mukuriki kuko nta ba psychologue bari bahari nta psychologue twabwumve bari bake babandi nabo nyene batavuga ngo turahari ngo dukora ibi kubera kumva barundi ico kintu cyo kwiyugurura batari bwakimenya. Rero umva umuvyeyi agira impungenge zo kwiyumvira uwo mwana ni yigiki azashakora iki ni impungenge uwana ashaka ziri fonde kuko umuvyeyi ashaka ko umwana aheze ishure afise kazoza ashaka ko umwana atera imbere. Mugabo ikintu rero abavyeyi ngaho baca bibagira ni uruhara rw'umwana muri iryo terambere nuruhara guwenye no kurarondera iryo terambere kugira ngo azotera imbere ko yatabishaka ntazotera imbere. Arashobora kwiga iyo medicine mugabo ntatera imbere, arashobora kwiga iyo informatique mugabo ntazokwigira yikunda yarafise ibindi ashaka mugabo akavyiga kubera wowe mutegetse kandi kubera ko ari uri hamine avare ari uri hamine avare umva avuga ati none ninavyanka nindazoca ndihira reka rero ndabigire agaca yiga iyo licence akayironka canke iyo bac kubera ubu bagira bac twe twagira licence donc akayironka agaca yitahana akumva umengo ni trophée atahanye aca abavyeyi aca ndere yindi nzira rero yiwe cette fois kumva ico bamutumye yagihejeje hama ca ndere ngene bumvisha yuko ashaka kwiga ibindi. Urumva iyo kanshi umuvyeyi yamaze kukoblija twamaze kuva muri secondaire yakoblije ico wiga washitse muri université yakoblije hari abavyeyi baca bashika yuko umva ashika no kuri kazoza kawe akazoja gukora akaca avuga ati harya oya ntiwoja ko hakora reka ndakuronderere jewe stage reka ndondere niyahe communique kurumva nko kuvuza umengo ni trophée abafise uwo mwana abavuga ati iyi ndayitahanye nzoca nkora ico nifuza. Mais ce qui n'est pas le cas kuko hari abavyeyi ubu bukiri sous son toit atavuga ati uracari iwanje uzokora ico ndakubwiye babavyeyi twita ngo nabasoda. Donc rero ni gute boganira iyo etape bayishitseko kugira ngo umwana yumvishe umuvyeyi ati ntagire ngo aragararije. Novuga ngo vyose aho bikundira ni mu kiganiro bagiranira n'imvugo bakoresha kuko umwana niyaza kuvuga nka umenga avuze ati oya ivyo muvuga je ntavyo nshaka canke iki byohava vyitwa kugarariza yari gushaka kubivuga kundi ati ndavyumva ko mushaka ibi mugabo je ndabona yuko atavyo nshaka ni hamwe no bikora kubera mwebwe mugabo sinshaka gukora kubera mwebwe kubera namwe ubundi munsi mushaka gutaba mugihari ni nabankorera mwebwe umunsi muzopfa ndabihagarika
urumva buhoro buhoro akabumvisha yuko reka nkora ikintu nkunda ndazi ko mushaka ko ntera imbere muga ndazi ko nanje iki kintu gishobora kunteza imbere nawe nyine agatanga amahagima yumvikana kuko urumva papa kumubwira ngo ndabikunda gusa ko umuvyeyi ntibimukonvenka kuvuga ngo ndabikunda gusa ntibimukonvenka ni mentalite bakuranye igihe bakuriyemo sico twe dukuriramwo ubu donc il faut ko ugenda buhoro ukamubwira uti ndabizi yuko ufite ubwoba yuko ico kintu ntoro nkico nkora mugabo buhoro buhoro kamusiguriye uti jewe ndabona yuko nokora ibi nibi akumva yuko finalement ico kintu cize hari amadebouche kuri marché du travail hari ivyo ugiye gukora birahari donc yumve atekanye kuko nta muvyeyi numwe yotekana yumva ko umwana bazoheza ishuri acaja ku mushomeri rero naho nyine bagira n'agatima kuvuga ati wowe igibi naka twaravuganya dosha guha kaduhejeje ni kakanu ko gutanga intuze guhanahana niki mugabo umwana ashoboye gukonvenka umuvyeyi nico kimwe nuko umuvyeyi nyene umuvyeyi nawe nyene ashoboye gukonvenka umwana akamubwira ati ibi nibi impamvu kubera yabonye ko peut-être umwana ataramenya ico ashaka akamubwira ati rero ko utaratora wewe ico ushaka exactement reka wigibi kwera ibi ndabona wowe na potentiel yawe ntuhagarare kuri jewe abana banje nifuza ko hagira ibi mugabo uhagarare kuri ndavye ivyo ushoboye ndavye aho ugeza wewe ndavye n'ingene nama taranyi wawe ndabona yuko iki kintu ukigiyemo ugishobora peut-être mu nyuma umaze kwitora uzoshaka guhindura mugabo iki dans un premier temps utaratora ivyo ushaka ikintu cyo nyine cyo kuguha cyo gutuma utera imbere donc kikaba ikiganiro umwe wese aconsidere uwundi niho ufite bigiraho bya butisi niho hagira umwe arekura kubera yabonye ko yabaye considere marqué que ico cimvire cyo batakwacakira mugabo yabonye ko bacumvise iyo umuvyeyi je mpora mbona abavyeyi iyo umwana yagerageje kumukonvanka akamubwira ati genda ugikore hama mu nyuma abonye taresije vya bindi bwa bundi birakora donc est-ce que twovuga ati aba yiyumviriye ati iyo ndamureka kare aba yarabikoze donc biba vyaragenze neza novuga ngo nakantu gasangiye abantu d'une certaine génération ko kumva umengo ntiyo kwiexcusa ku mwana iyo ndabimenya ahubwo ariko bari gutangurira muri ivyo nyene canke iki ngo yadumete yuko iciyumviro ciwe kitari bon kukubuza kuja muri ivyo bintu bitari ivyo donc bitari ataco bon bishobora kuba vyarakwiciye kubera ko vyagutesheje umwanya canke iki nashobora kuvyadumeta mugabo nibaza ngo ubibonera muri attitude acagira mu nyuma ariko arakuraba uri kurakora ivyo bintu ukunda akumva ari fier malgré que yari yakwankiye kubikora ako ka attitude niko akwereka ko nivyo arabibona vraiment yuko yanyideka n'ubundi kuva kera mageze kure niko navuga mugo urumva ntazo vyadumeta kubera ko hariho igihe yakuriyemo abavyeyi ntibasaba ikigongo bana ubu twe abana tuko turavyara turamubwira umushavuje umurenganije bamubwira ati pardon kugira ngo twe tubigira kugira ngo tubigishe nabo kuvuga pardon mugabo bo biologique ntibayikoreramo hagira ati ndaguhanye nkasanga nihenze okay basiza n'uwundi wenda mukubite n'indere yagize ikosa bagagira ko mugakubitwa mwese mugabo wagize ikosa yari umwe yakubiswe bwa kabiri wa mbere nyene yababajwe nyene muga nta kundi donc kera ntibadmeti kosa cyo kimwe no uretse ko na kera hari ama exception hari abavyeyi twakuze tubona basaba ikigongo bana babo baganira ugasanga baricanye muri saba ko araganira ntivyari henshi niko novuga paraporo yuko ubunye ahubwo nivyo biri byinshi kubona umuvyeyi ataganira n'abana adatera inkuru n'abana ngo amenye abagenzi biwe nivyo biri haho gusumba kera umuvyeyi yabona abana binjira yakubaza nuwo kwande ukacumubwira wateza kubuza izina ryo muvyeyi wiwe kugira ngo ucumubwira ati papa we yitwa mama we yitwa sawa donc byahereraho ntiyakubaza gutashe bijiriwe ngo wabaye iki ka ntiyanabiroma kadabo kiretse ushitse uri kurarira niho yakubaza ati nibiki wakubiswe bagukubise habaye iki donc ni novuga ngo uko societe evoliwa niko tugenda turatera imbere kuri urwo ruhande niko navuga mugo urumva tant que ubu tugifite hari abavyeyi abo bana bako baje muri kaminuza bafite abavyeyi muri iyo generation nyene ni buhoro buhoro ni kwiga novuga ngo tukwiga kuganira mugabo umuvyeyi ntugende ufise attention yuko ni yasanga yari henze adoca kubwira ngo urumva ngo pardon vraiment ngo nari henze ngo yo ndakureka canke mugabo attitude yiwe zokoreka yuko vyukuri mu mutima wiwe avuga ati finalement vya bintu vyiwe nivyo niyihe mpanuro mwoha umwana kuri communication yoshobora guha umuvyeyi wiwe ngo amwumvishe ico yifuza gukora muri kazoza kuko ashobora kuba afise impano yo gucapa
akaba asanzwe acapa ku ishuri ugasanga ashaka kugira école artistique ni gute yobwira umuvyeyi atarinze kuba obligé kuja muri médecine imbere yo kugaruka muri art yiwe yifuza. Numva umengo ni ikiganiro kimara igihe, ni buhoro buhoro abavyeyi novuga ngo ahubwo muri iyi myaka biroroshe gusumba mu myaka yahera kubera kumva ubunye abavyeyi baratahura ko umwana ashaka kugira amatana kanaka, batahura yuko umwana ashobora kuja mu kindi gihugu akazoterera imbere. Donc novuga ngo ni ikiganiro gitangura ukiri muto irya adolescence. Navuze yuko kenshi aba adolescent hari abataba baramenya ico bashaka kuzokora. Bya bindi kera twese twavuga ngo tuzoba abaganga, abandi bakavuga ngo bazoba ngo abigisha, mu nyuma dukuze tugasanga ibyo byigisha ntibiri interest, avuga ati reka tuzokine filme mu nyuma. Donc buhoro buhoro umwana avuga ibyo ashaka byinshi, mugabo novuga ngo umuvyeyi acagerageza muri uwo mwanya mpavangira ko ntanga impanuro z'abavyeyi nazo. Donc ni umwana arereka umuvyeyi amatara afise akamubwira ati je burya ndashaka kuzobiki, ndashaka kuzokora iki. Nibyo hari igihe umuvyeyi atoshoka bitahura, mugabo wa force yuko uzozira kivuga kenshi akabona n'ingene uri kurabishiramo ingufu kugira ngo novuga ngo improving uduze iyo ngabirano yawe. Donc ico kintu ukunda ugumucerekana kuko ikintu ukunda kenshi ntushaka kugihisha, urakivuga kenshi, wisanga no mu biyago ukakivuga, wisanga mu club y'ico kintu. Umwana akunda gusoma kenshi usanga akunda kuja kuzana ibitabo, usanga yamana ibitabo. Umwana akunda kwandika usanga afite utuntu ariko kwandika umwanya wose, ntivyihisha. Feti ingabire y'umuntu ntiyihisha kandi ikintu akunda aragishiramwe umwanya. Rero umwana uko azoshiramwe umwanya muri ico kintu hama kanerekana abavyeyi ko ico kintu agikunda, kumbura umuvyeyi azovuga ati rega bifinamo ibintu ngira vyabaye mutunga kuko ntari passionné, ukuntu abishaka, ukuntu abikunda ngira ngo bizokunda. Hama ukamwumvisha yuko buhoro buhoro ukamubwira ati iri shure nivyo nk'iryo rya ntiri hari ngaha, bon turacafise tesa mu Gitega y'abacapa. Mugabo abavuza nk'ama instrument barinda kuja hanze y'igihugu. Umwana ashaka kuzoba umu producteur aja hanze y'igihugu, mugabo arabwire umuvyeyi ati cishaka kuzobika, kandi agaca azana namwereka uburorero bw'abantu bakoze ico kintu banateye n'imbere. En fait ni kugira ngo umuvyeyi bimuhasure yumve yuko umwana ntazobagiye mwibarabara, ntazobaje kuba umushomeri wo kuyerera ukigira umustar. Umugani wabo abavyeyi bamwe bamwe acavuga ngo ashaka kugira umustar. Donc yumve yuko umwana we wese umuntu azoja kuyerera. Hariho abandi bantu bagize ivyo nyene uwo mwana ashaka kandi babitereyemo imbere kubera ko babikunda. Donc umwana akagerageza buhoro buhoro ataguhata guciramwe akantu kugira ngo umuvyeyi bikunde amukurikire muri iyo vision umwana afise. Abavyeyi nabo barafise bazokwamana impuhwe n'abavyeyi, bazokwamana ya crainte yuko ico tuzokora cose, ico ugiye gukora cose, naho bawize ico yifuza abantu umengo nejo nta kazi uzobufise. Ni gute bo kwiga gutahura. Donc niyahe manuro mwobaha kugira ngo batahure uwo mwana, donc amwumvirize basi afate n'umwanya wo kumwumviriza, kuko hari abavyeyi batanakumviriza. Uza akubwira ngo yango nivyo nyene nabivuze ngo tugumiza aho nyene ntaco duhindura. Nibaza abavyeyi impuhwe barazamana vraiment. Impuhwe urinda usaza akigutelefona kubazana amahoro, umubwiye kugwaya aca gutelefona kuva mu gatondo ushaka ku mugoroba umeze gute, ntiwashushe ntiwagize naho wowe umugabo ari mariye canke umugore ari mariye aguma yiyenketa kwa kundi waruri ukiri muhiri wiwe. Donc izo inquiétude ntizigera zibura, impungenge papa yuko utera imbere kwa canke kudatera imbere ntizigera zibura. Mugabo novuga ngo abavyeyi nivyo birabagora gutahura ko umwana yakuze kandi afise nawe guhitamo ico ashaka. Mugabo nabo baba bakwiye kwiyumvira ati erega ntituzohorana kandi sije niba uyu munsi ndamurondereye akazi ejo ashaka kabura. Nimba dukorana abafise uruganda bavuga bati ni de generation en generation ni sawa. Mugabo ivyo navyo wa mwana ni wamuhitiramo azogera ntabirambigwe. Rero kugira ngo wevite yuko azobirambirwa kubera wamuhitiyemo jayo utarimwo, novuga ngo a 50% umubwire. Mugabo naho nyene utexija, donc umuvyeyi yige kutexija, gutanga itegeko, abivuge mugwa neza, abibwira umwana anamusigurire n'impungenga afise. Niho umwana peut-être yogera hana akabwira umuvyeyi ati jewe ndavyumva impungenge ufise kubera ko baganira nshaka iganiro fe tumwa tugarukako kubera ko baganira akamubwira ati jewe naho uri kuravuga ivyo je numva ubwoba kubera urabona ngaha mu Burundi par exemple
nta kazi gahari ku bantu bakora ibi n'ibi n'ibi none uzocukora iki urumva canke uzobandaniza ngaha mu Burundi gutyo no umwana muganira agakubwira ati oya ati ivyo byose navyiyumvire kumva n'umwana nawe kugira ngo wumve yuko woharira n'abavyeyi kugira ngo araguhitiramo nuko nawe ufite icyo ushaka kandi wumva yuko wakoze ibishoboka byose ukaciyumvira ku buryo atakantu na kamwe kotuma abavyeyi biyenketa gahari ukacubasigura mu Rwanda atakuvuga ngo yaha ngo je ngo sinteza kwiga ivyo mushaka canke ngo donc atakwigumura ukabwira buhoro buhoro uti je nkunda ibi kandi namaze kubona ngize ibi nibi nkiga ngaha nkagira uku vyo kunda kandi vyo cama donc umuvyeyi acha yumva ari hasi havuga ati nibo warabiharuye ukabona yuko ari sawa okay reka tugende donc ni ca kiganiro mugabo abavyeyi urumva ico ndabahanura cane nukutahatiriza umwana kutashiramwe akagagazo kudashiramwe itegeko kuko ubishizemwe itegeko umwana bakuze deja abakuze nko muri kaminuza baba bakuze ubishizemwe itegeko hari abana bacu bahitamwe guheba kaminuza tusampa bavuga ati kubera ibindi rero ushaka kugira ibi ndabihevye urumva agaca biheyo yari gushaka kwiga kaminuza yari gushaka kwiga faculty ashaka mugabo kubera umuvyeyi yambwiye ati umve utizi ibije sindakurihira agaca avuga ati sawa rero reka tubireke tujyame agaca yijyamira donc arishe kazoza kiwe kubera hanse communication fait hanse kumvikana ku kintu kanaka. Bakunzi bo kukayi murumvise yuko atubwiye ko ari kiganiro gihera hasi ari kiganiro umuvyeyi agiriranira n'umwana kuva mu buto bwiwe kuva kera umwana arereka impano afise ku muvyeyi akamwumviriza akamutahura kandi n'umwana akabibwira umuvyeyi yarabinonosoye akavyiyumvira ko neza ko ari co réellement ashaka gukora canke ashaka kwiga atari agakuku kabandi bagenzi biwe canke ikindi. Mumfashe rero tumushimire cane Madame Deborah, murakoze cyane kubona mwatwitavye. Twizere yuko tuzosubira kubatuma ko kukayi hama ngo mugaruke muduha kayi gashushe. Nta kibazo ndahari. Yego.